ibintu bikuru twashyize ko muri uno mwaka uheze muri microfinance urunani nuko bwa mbere ho twaratanze amadeni tugaha amadeni abari mu bisata bitandukanye byaba iby'uburimyi iby'ubworozi iby'urudandazwa eka n'inyubako n'abutugenegene twarakoze kandi ibikorwa byo kwegereza microfinance abanywanyi aho twuguruye ibisata bya microfinance urunani mu ntara zitanu ariyo Bujumbura kuri komine Mutimbuzi Ruyigi Cankuzo Ngozi Imasanganzira na Gasogwe Imuyinga ibindi bikorwa twakoze twarashoboye kugendera abanywanyi kugira ngo tubamenyeshe ibikorwa bya microfinance urunani twongere bamwe ko babidusabye dushobore kubaha izo ngurane twarakoze kandi n'amanama yo gutunganya ibikorwa biba bitegekanijwe mu rwego nshingwantwara abemerewe kuba abanywanyi ba microfinance urunani ni umwenegihugu wese abyifuza nk'ubu turafise n'abashizemo imitahe dufise abasirikare dufise abapolisi dufise n'abasivile basanzwe nabone barafisemo imitahe hanyuma abashobora kugurura amakonte muri microfinance urunani nuwo wese abyifuza yaba amakonte kura ajya umuntu wese ashirako amafaranga abakozi ba leta barahahemberwa abadandaza barahabika kandi bakahabikurira abapolisi bose nuko nyene bose barahawe ikaze muri microfinance urunani mu migambi ya kazoza yihuta dutegekanya yuko twoja mu buhinga ngurukana bumenyi ico twita la digitalisation des services de la microfinance urunani kugira ngo tubashe gusahiriza gushikiriza neza ibikorwa bya microfinance urunani abanywanyi bari mu gihugu hirya no hino ikindi turiko turihutira nuko dushaka kandi kugurura ishami rya microfinance urunani mu ntara tutarashikamwo mu ntara ya Gitega no mu gisagara ca Bujumbura mu buraruko no mu bumanuko ikindi twagomba gukorera abanywanyi ba microfinance muri uno mwaka no mu minsi ikurikira no kubegera cane mu kubaha ingurane no mu kubabikira amafaranga